Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ahanini ku vyabaye kuri uyu munsi. Namakuru tuza kugaruka ku muryango nundi wasizwe na Petero Nkurunziza, aho tuza kugaruka n'ubundi ku mabanga hambaye arabana n'ivy'urupfu rwe, kandi tuze kugaruka ku gikorwa kidasanzwe cakozwe n'umukenyezi Denise Nkurunziza Bucumi. Ni igikorwa catewe iteka na nyene icubahiro mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Murano makuru turaza kugaruka ku mabanga hambaye arabana n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, aho umwe mu bari bazi ivy'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ndetse n'impamvu yabiteye yishikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari umupastori aturuka mu gihugu ca Zimbabwe. Iki mu gikorane yarimwo kuri uyu munsi cari citabwe ku rugero rwo hejuru cyane gushika naho urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yari yacitavye. Turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Naho kandi uyu avuga ko hari abagabo bane bariko barapfa ubutegetsi muri CNDD FDD, akaba acasaba ko hoba amasengesho gusaba ubumwe mu batwara Uburundi. Mu vyatangajwe nuko umwe muri abo bane ageze mu ibohero rikuru rya Gitega. Ntituzi batatu basigaye abaribo, gusa tugenekereje harimwo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi babiri baba basigaye bariko bagwanira ubutegetsi. Ese abo boba ari bande? Tuze kubigaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Niko kandi muri ano makuru tubabwira ko kuri uno munsi habaye igikorwa kidasanzwe. Ni igikorwa cakozwe na Denise Nkurunziza Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni igikorwa cyatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Kuri ubu nayo ikaba iri mu nkuru ziciye ku masonga ngaha mu gihugu c'u Burundi, yo bamubimenyesha amakuru vyandika ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi, aho Uburundi kuri uyu munsi ganekerezo ya 5/0 umwaka w'2023 bwaronse iyindi mbonesha kure. Ni televiziyo Buntu yegukira Fondation Buntu ikorera Imwumba Ibuye yuguruwe icese kuri uyu munsi n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Kuri bikaba ari n'imbonesha kure ikorera kuri Star Times kwi108 hamwe no ku 181. Tuze kuyigaruka ko mu buryo burambuye. Tuze no kugaruka ku vyatangajwe n'abantu batandukanye harimwo Denise Nkurunziza Bucumi anarongoye iyi Fondation Buntu. Ni fondation ifasha abantu benshi batandukanye harimwo n'abana baba baratawe ari inzoya ndetse n'abaratawe n'abana babo cane cane abari munsi y'imyaka 5. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nebe biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. Mwahe kaze mwidonido yano makuru. Uweretswe ngigihano ca Nkurunziza. Uyu ni Pastor Ian Ndovu wo mu gihugu ca Zimbabwe. Yarigishije ejo ku munsi w'ejo, yarigishije mu Burundi asengera igihugu mu masengesho yitabwe n'abategetsi batari bake barimwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Ian Ndovu uyu ni wa mupasteri yagabisha Perezida Nkurunziza amezi 10 n'imisi 10 imbere yuko apfa. Yari yavuze ko Imana ngo yababajwe cyane no kuba Nkurunziza yaremeye kwitwa imboneza yamaho kandi ryari izina ry'Imana. Ico gihe yavuga ko Imana yari yarakingiye Nkurunziza bashatse kumutembagaza ubutegetsi, ariko ko yaragiye kumwikuraho kubera iryo zina yemeye guhabwa n'umugambwe. Mu mwaka w'2021 Ian Ndovu yareretswe abagabo bane bariko barapfa ubutegetsi muri CNDD FDD, acasaba ko hoba amasengesho gusaba umwe mu batwara Uburundi. Ubu umwe muri abo bane ageze mu ibohero rikuru rya Gitega, batatu basigaye ntituzi abaribo. Haragiye havugwa amazina menshi, gusa muri abo batatu ho basigayemwo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'abandi babiri bataramenyekana.
mu nyigisho yatanze ejo ntaco yavuze kijanye n'uburongozi mu Burundi, gusa mu nyigisho yiwe yaracishijemwo ivyeze muri kino gihe. Abategetsi basenga vyose ngo basanga mu bikorane vyose, ubasanga mu bakizwa, ukabasanga mu basenga ibigirwamana, baja mu bikorane vyo kwisonzesha kandi bo batisonzesha, baja mu basenzi kandi bakaja no mu bapfumu. Ati uzobasanga mu citwa gusenga cose ukayoberwa ico bemera, ngabo nibo banyepolitike b'iki gihe. Yarashimye kandi guca bugufi kwa Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka. Tubibutse mu butumwa Pastor Ian Ndovu mu mwaka wa 2019 amezi 10 imbere y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza yari yagize ati kwigenekerezo ya 28 mu kakaro mwaka wa 2019 mu masengesho yo ku munsi w'Imana yabereye mu ishengero Divine Kingdom Baptist Ministries, umukozi w'Imana Dr. Ian Ndovu yatanze ubuhanuzi kw'ihanga ry'u Burundi muri aya majambo: kuvyerekeye igihugu c'u Burundi dukwiye gusengera urongoye ico gihugu. Aba vuba baherutse kumuha izina ry'icubahiro ridasanzwe, sinzuyumvire kumuha iryo zina, sino kubahuka no kubabwira iryo zina bamuhaye kuko kubwanje bisa no kurogota ku Mana. Ngo izina ry'icubahiro ubundi duha Imana gusa. Imana yarambwiye iti narabajwe cane n'ibi bintu, haraciye ukwezi kurenga ivyo bintu bibaye, vyakorewe mu ikoraniro ry'umugambwe wiwe, ngo bamuhaye izina rihabwa Yezu canke Imana Data. Imana rero yambwiye ko mpemu aho nariko ndasenga muri kino gitondo iti ngwanya buzu ubwibone, Imana igiye kumugwanya, ngakwiye kwihana, na cane cane abamuhaye iryo zina bakwiye kurifuta. Nguko rero uyu mupastori akaba yaraje ico gihe atangaza ibiharaba mu maramaje ku buryo bahatswe kumutembagaza. Ngo Imana ivuze ko batamukuye ko iryo zina azova ku butegetsi bidaciye mu birori vy'iteka. Ngivyo rero ivyabaye wahanuye ubutegetsi bwa wahanuye urupfu rwa Perezida Nkurunziza imbere yuko apfa ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba n'ubundi yari yaje aho yakoresheje igikorane ndetse akanatangaza amajambo akomeye ko hari abagabo bane bariko barwanira intebe y'ubutegetsi, gusa muri abo bane hakaba hasigaye batatu, yundi we akaba abarizwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu yandi makuru n'ubundi reka tuyabananiza kuri Fondation Ubuntu, aho umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye yuguriye imbonesha kure Buntu TV Buntu. Kuri uno wa gatanu igerekerezo ya 5/0 uyu mwaka wa 2024 niho huguruwe icese imbonesha kure Buntu, radio televiziyo Buntu yuguruwe icese n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Iyi akaba ari imbonesha kure yegukirishira hamwe Fondation Buntu ry'umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze arongoye u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimye Fondation Buntu kuri iyo ntambwe iteye mu gushinga imbonesha kure, akavuga ko ibimenyesha makuru ari ishuri abantu barahura ko ubumenyi. Yahamagariye abamenyesha makuru kwandika, kwerekana no kuvuga cane kubijanye n'abenegihugu bari ku kivi mu rugamba rwo kurwanya ubukene, mu kurima no gukora iyindi migambi yose iganisha ku iterambere. Nako kandi umukuru w'igihugu yahamagariye kandi abarundi gukunda gusoma ibinyamakuru no kuvyumviriza, kuko ngo niho bazokura ivyigwa bibaha kumenya ibijanye n'iterambere, ubuhinga bwo kubikora n'ibikenewe mu kubikora. Ico yasavye abarundi ni ukwirinda ibihuha. Abamenyesha makuru ngo nabo bazogwiza amasanamu y'abantu bari ku kivi, abarima, abadandaza, aborora kijambere n'abandi bose bariko barakora ibiteza imbere igihugu, gutyo ngo n'abandi bafatire ko akarorero. Ku ruhande rwa Fondation Buntu, Denise Nkurunziza yayitanguje yashimiye umukuru w'igihugu kwiteka yateye ivyo birori vyo kugurura iyo mbonesha kure abantu canke amashirahamwe yagize ico aterera kugira ngo uwo mugambi ukunde. Akavuga ko radio televiziyo Buntu izorushiriza ije kugira ngo iterere mu iterambere ry'igihugu, nk'uko icivugo ari ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi. Ngo iyo mbonesha kure izorushiriza kwegera uwo mugwi w'abantu. Mwomenya ko kandi ivyo birori vyo kugurura iyo mbonesha kure hari nabo mu bushikiranganje bujejwe ibinyamakuru co kimwe n'abarongoye CNC.
radio televiziyo Buntu ikabije yongera kuri radio yari hasanzwe radio Buntu ya Fondation Buntu nyene. Aya akaba ariyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ugafyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Umuhuza TV Imana ibahezagire.